impwemu itihana. Rero umuntu yanse gutandukana nayo uramujaniranye ukamuterera hanze hamwe nawe, kuko ni ikibazo c'ubuzima n'urupfu. Ni impwemu yo gutsinda. Ndamutsinda ku buriri, ndarungikira abasambana nawe amarushwa menshi n'abatihana ibikorwa vyiwe. Ni impwemu iriko irakora. Iri ni isezerano rishaje. Mbwira rero iri ni isezerano rishaje. Hari abaguma basambana nabo, gusambana nababwiye ni impwemu. Nimutse mubibona mu buryo bw'umubiri, naho hari igihe nawe nyene bigaragara mu buryo bw'umubiri. Niko muranyumva? Nivuga ngo nabo bantu bagumana nawe, n'abantu bagumana ibiyago nawe, n'abantu ampemanasi bama bariko baragira iki, barasangira ivyo basangira, bakorana, basezerana. Bavuze gusambana ni kijana alliance, covenant. N'abantu bari mu isezerano hamwe nawe. Avuze ngo nabo nyene ntibarepanye, ndabarungikira amarushwa menshi nibatihana ibikorwa vyiwe. Mwumvise impwemu niyihana. Tuzumabwiye separate, gabura umuntu ni impwemu. Impwemu nishobora kwihana. Wese bene namubwiye kwihana yaravyanse. Mugabo abakora ibikorwa vyiwe nibatihana nabo babazanywa nawe. Ngo kandi n'abana biwe nzobicisha urupfu. Arafise abadisiple. Yezebeli nababwiye arafise abana, arafise abo yatojeje. Bamwe turababona, arafise abana, arafise abatoza. Bamwe muzobabwira muzosanga muri munga abana ba Yezebeli. Mabwire dufise amaso yo kubona. Hari bazaramya ngo urumva ngo imeze kuri muso kugisha ugiye. Byari mu mpema Yezebeli. Twamatwa bakere mu mabiro, twamatwa basengeye. Imisosi yamarewe no kuri sengera. Uramusengera rimwe kabiri kanga kubera ikaguma rikaraza. Urambwira genda ukora iki ntabyo akeneye. Ukamufasha mugabo ntakeneye ubufasha bw'iwawe. Akeneye wewe. Ama initiative yose wogira ku bana ba Yezebeli nta nimwe bigira bemera. Kameshereho ekilibre utandukanye umuntu n'impwemu, kuko no ngaha benshi muri iyo mpwemu ya Yezebeli, kandi mugiye kumenya ko muhifise. Ngasubira ngo mwiyanke, nubwira ngo musepare mwebwe na Yezebeli. You got to separate the person and the principality. Yezebeli iyi mpwemu muraza kwirotuva swat mwararamukanije, mwaraturanye gato, yaragusavye indaro, n'ubushobora gusaga itaragenda. Uraza ari umuntu w'indaro akavuga ati njahe simva singiri yonja, agaca guma ngaho. Hari benshi bazokwirotuva barawo hantu, mugabo sishaka kumuyanga. Hari n'abandi muzobona mwo impwemu ya Yezebeli, gusa mutari muzi ufite ivyariko biraba. Mugabo ndashaka kame mutawure kino kintu, musepare umuntu ni mpwemu, kuko ataruko muca mubikora nabi. Muzosanga muturanya ahantu henshi mugendera, kuko Yezebeli impwemu yiwe iri ahantu hose. Iri mu miryango yacu, iri mu bo twubakanye, iri mu bana, iri mu bo dukorana, iri mu baturongora, iri mu bafata inyigo ku buzima bwacu, iri mu bahanuzi bacu. Impwemu ya Yezebeli iri ahantu hose. Mugabo Imana igiye kuduha ni kumenya tusepare iyo mpwemu n'abantu. Hama bien sûr hari igihe ngoza kwibona ngaha ku murongo wa 21 ariko ikintu kimwe Yesu avuga hano ngo kandi namuhaye uburyo bwo kwihana, ntiyakunda kwihana. Impwemu ntiyihana. Hari abantu rero iyo baze kuvana nayo ico ukora ubaterera hanze. Rivuga mu migani ngo terera abacokoranye hanze, uzoba ushize ku iherezo imitongano. Kugira ngo ushire ku iherezo ntuyisengera, bavuze ngo terera abacokoranye hanze. Hari bigusaba ko abanse gutandukana n'iyi mpwemu idashobora kwihana Yezebeli, bagira iki bateregwa hanze. Guterwa hanze ni kuvuga iki? Nuko mubakura mu buzima bwawe. Hari abantu bashaka guterana imbere abafise impwemu ya Yezebeli, mwagize amapacte, mwagiranye ama alliance, mukundana, mugendana, musangira vyinshi. Hari wambwiye museze atapotre tuwo muntu ati yarasha no kwinjira mu cumba canje n'umugabo wanje, nkamu urufunguza akagenda kansasira. Umva umuntu gorugeze yarageze ko mwana ntibamenya kari mu mpwemu ya Yezebeli, bagiye kumudekuva batevye ivyo nonekana vyarononekaye. Ni impwemu itihana. Rero umuntu yanse gutandukana nayo uramujaniranye ukamuterera hanze hamwe nawe, kuko ni ikibazo c'ubuzima n'urupfu. Namubwiye ko yihana aranka kwihana. 22 ndamutsinda ku buriri, I will throw her on a bed of suffering. Ni impwemu yo gutsinda. Ndamutsinda ku buriri, ndarungikira abasambana nawe amarushwa menshi n'abatihana ibikorwa vyiwe. Ni impwemu iriko irakora. Iri ni isezerano rishaje. Mbwira rero iri ni isezerano rishaje. Hari abaguma basambana nabo, gusambana nababwiye ni impwemu. Nimutse mubibona mu buryo bw'umubiri, naho hari igihe nawe nyene bigaragara mu buryo bw'umubiri. Niko muranyumva? Nivuga ngo nabo bantu bagumana nawe, n'abantu bagumana ibiyago nawe, n'abantu ampemanasi bama bariko baragira iki, barasangira ivyo basangira, bakorana, basezerana. Bavuze gusambana ni kijana alliance, covenant. N'abantu bari mu isezerano hamwe nawe. Avuze ngo nabo nyene ntibarepanye, ndabarungikira amarushwa menshi nibatihana ibikorwa vyiwe. Mwumvise impwemu niyihana. Tuzumabwiye separate, gabura umuntu ni impwemu. Impwemu nishobora kwihana. Wese bene namubwiye kwihana yaravyanse. Mugabo abakora ibikorwa vyiwe nibatihana nabo babazanywa nawe. Tuzovuga muri nondwi, ndeko ndavuga umunsi nabwiye ko ndabagira introduction. Tuzovuga muri nondwi ibikorwa vy'impwemu ya Yezebeli uko bimeze, kubyo bikora ku detector impwemu iraho hantu. 23 ngo kandi n'abana biwe nzobicisha urupfu. Arafise abadisiple. Yezebeli nababwiye arafise abana, arafise abo yatojeje. Bamwe turababona, ukabona kana kakiri gatoya aho mpereye mu
muryango ngo ukabona ko n'abantu ngaha bigeze kubona utwana tukiri tuti ngabo akakana nikazovyorosha ibintu kigira ijya ni mpeme Yezebeli reka gusa kugira constant kurumva ngo kafise gutuntu tw'udufitene ngurumva ngo hewe ngo kakwegetse nakana kakiri gato mbwa impemera amaze kukandukira nimburi uzibona kakiri gato bukaca vyorosha nikakura naho bizogenda gute munyuma umwana yakura yatangura gukora amaruregwa mu muryango ngo twarabibona ngo akiri umwana wefemana ngo kakakana ngo ya kweki wabibonye ntugire ico bikoze arafise abana arafise abatoza bamwe muzo babwira muzosanga muri munga abana ba Yezebeli umuntu akiteza ibigongwe muvyumvirize neza juste kugira ngo ico mumukora nibukimukora kora ko mumukunze cyangwa mushaka kugikora n'uburyo yiterejeje ibigongwe bitari ivyo n'abantu muri ahura bameze gutyo akiriza mbwa batamariragira kandi mbwa ukayabona kare kare yari mugakwereka arazi ingene akaptive umutima wawe arazi umutima wawe kungene meze arazi ingene akumanipira muri kimwe gikomeye impeme Yezebeli ikora ni Kristo manipulation akigira umuntu yagowe munyumvirize n'abantu banka gukira ibikomere benshi abari abana b'impeme Yezebeli hari abantu n'umuhumuti wose usaka ntapfa wakira kubera arazi yuko nikigwanishwa afise mu kwitwaza ibikomere kurabona ngo jewe ngo ndi impfuvyi uri impfuvyi gushika ryari barakubwiye umuti wo gukira ubwo bupfuvyi ntawe usaka kunywa kubera iki kubera ko niyo muhaya ya manipulation umuntu wese ubwiye kungene wabuze papa wawe ingene wabuze abavyeyi ukiri muto atakompatisa nakindi impeme Yezebeli ni mpemu ya seduction ni mpemu ya manipulation aba bantu bari ngaha mabwire dufise amaso yo kubona hari bazarambwa ngo urumva ngo imeze kuri muso kugisha ugiye ugere mu mpeme Yezebeli Yezebeli aza kukwe impeme iri muri we aza kwereka kapfuye atacu mukoreye arapfuye mbwa barabizi ko yarikara kumanipira araza umutima wawe ngena umani twamaswa bakere mu mabiro twamaswa basengeye imisosi yamarewe n'ukuri sengera uramusengera rimwe kabiri kanga kubera ikaguma rikaraza urambwira genda ukora iki ntabyo akeneye akene kuguma ari hafi wawe amenye aho intege nke zawe ziri amenye inkomezi isoko y'inkomezi zawe aho ziri nibaderira kugeza agukasa umushatsi bangaye nafashije benshi umwaraza arambwira ati jewe gapote ingorane nagize n'uyu munsi ndiko ndagira atari umuntu yanyizingiye Yesu ntiharanakijijwe ico gihe akamugura inzoka kugira ati ufise umwanya ajyana inzoje gusororera akamujana maka amuboreza umusaba ati zanzoka twaratumira mu kabari umusi tuzinywera muhira yari yapanze akarere aramuboreza aje kumuboreza wa mugabo acaryamana nawe nako yari umuhungu acaryamana nawe acavyara umwana munyuma ati wabonye biraheze shira mu rugo ati jewe sinzi nuko niyo ndari iwanje ati ivyo vyabaye yari ati wewe hari nabakubonye winjiye ngaha yari afise ivyemeza Yezebeli aba yapanze akarere abazitanguriro ry'ibintu n'iherezo ryavyo wokagenda ukagwa mu vitazi kubika cyose cyari cyateguwe Yezebeli spirit arabizi wa mwana aravuga ngo umugabo rutunga boro aramufasha batumviriza umwana ndamufasha mugabo jewe sinumva no gushira mu rugo kuko sinigeze ndagukunda twigeze dukundana yego nimba ivyo vyabaye umwana acazira nzomwiyandikako mugabo sinagushira mu rugo n'uyu munsi afise ibibazo n'uyu munsi yo mpeme Yezebeli yacamukurikira Yezebeli ntaza frontalement mugabo arazi kungene arwina ubuzima bw'iwawe arazi ryari agusaba ico akeneye kugusaba umwana utaza kuvuga oya iyo wahuye n'uyu mwana wa Yezebeli urumva hariho ikintu kikubwira ati muterere hanze kumva indi force ndi kubwira ati ariko uzobukoze neza ereka yaragowe yarababaye ntumukomeretse ariko karuhika ari wewe ukomeretse wase kumukomeretse kandi atari no gukomereka kuko nabi Yezebeli nakomereka umunsi Yezebeli akomereka n'umunsi imbwa ziri gata amaraso yiwe punzira yasheshejemo amaraso y'abagororotse ndetse mu abantu bafise amaso abona nagize guhura niyo mpemu ngiye kiraho sizovyibagira uyo muntu aranyimeza neza yuko Imana yamugendeye mu ijoro amubwiriye reko mugabo akiri karavuga cyane umva ni filime yaravye abahindi iyi mpemu ukamufasha mugabo nakeneye ubufasha bw'iwawe akeneye wewe ama initiative yose wogira ku bana ba Yezebeli nta nimwe bigira bemera umuntu umwe nzi rafisi yo mpemu ya Yezebeli arafata abwira umuhungu ngo hewe nguri muhira atego no arakijijwe n'umukozi w'Imana avuga ubutumwa aramubwira ngo boshora ngo kuza ngo tugahurira kwibarabara undi arahaza amushikira aramubwira ndagusabikira ngo boshora kuma yambi ndati yambi gusa singahe kwico numva nkeneye umwanya ngo ntiyambi wawe undi aramuhobera haswe kurengana ko mucamba acaragenda iryo joro ntiyaryamye aguma mwimvira ati mukabusha naho nyene urya muntu vy'ukuri arankunda umuhungu aravyubaka umusoma aramubwira ati none ibikurikira bizogenda gute urabona kuva dutanguye urugendo rwacu rw'urukundo ati urugendo twarutanguye ryari ati yo mon frère tiyo nivyo wishizemo Yezebeli akuzana ahantu wubaka inzu atayihari wubaka entreprise atayihari wubaka imanza atazihari abana ba Yezebeli uyo muhungu ngo tumwegeranye weranyishesha ngo namaze gushika kure
nuko impwemu za Yezebeli nta projet Yezebeli aza ngo mukorane hoya hakenewe gusa kuzoronka icavuga ngo urya muhungu ari feble urya nta kirimwo urya abo n'abana ba Yezebeli mbaze ikintu kimwe aha hantu turi nta bantu barahura n'abameze nk'abo mwarahwereye ndabizi urashaka kuza ukamperekeza tukajana ukamugurira jus hewe numva twoyisangira ukagenda uvyumva inkomezi kagenda zirahera uri kurazo umva abana ba Yezebeli none kubera kuzikata uzomushikana ngakwereke kweneye kumwana gusa ari karababara ari karasufra abana ba Yezebeli bakene kukubona uri kurasufra gusa miso yabi biheze impema Yezebeli aho iri urabavoile ntusura kubona neza ikizokivuga Yezebeli ahari agutera confusion ugatangazwa nibibaye mu nyuma kwereka ikintu cyose aba yagiteguye hashaka kudepansa amamiliyoni n'amamiliyoni ngo musuma zo kubone yagushize hasi yakubabaje kandi akagendera vyigamba ati urya naramukora ikintu atazopfa yibagiye abo n'abana ba Yezebeli afise abadisibe cyo tubanda babwira senga urumva ngo hebo nukuri ngo nukuri ngo arankunda urumva ngo wanyandikira ku munsi Yezebeli afise ishaka riteye ubwoba gukora ibyo abandi batari ko barakora ivyo sivyo wohagararako arazi nababwiye arazi guseduiza yuzuye seduction muri we